Uyu mubona ni umurundikazi yitwa Estera Niyomwungere. N'amakuru nahawe n'abamuzi bavanye mu Burundi bajana muri Arabia Saudite. Agwaye mu mutwe, yarasaze. Yagiye muri Arabia Saudite itariki 10 mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2025, sinibuka itariki. Yasafirishijwe n'iki kigo mubona nanditse ngaha, ni ikigo kiri mu Itenga citwa Via Recruitment Company. Murumva yuko amaze muri Arabia Saudite igihe gitoya cane. Agezeyo ntivyamworoheye, nubwo ari muri kontra yaciye agwara mu mutwe. Muramubona yarasaze. Amaze gusara rero, abakoresha biwe baciye bamujana kuri ofisi, ku biro bashikirako kugira ngo bahave bagenda gukora mu mazu aba yabatangiye amafaranga. Babakoresha biwe bamugejeje kuri ofisi baciye bamusigaho, baca basubira inyuma na vyangombwa vyose babitwaye. Murumva ko yari yasaze no gusara. Hanyuma baca barigira. Ivyo aguma agira nivyo mubona.
oya bashitsi ngo bigiye guhinduka bigiye guhinduka babwira ati ngo bigiye guhinduka ngo bigiye guhinduka ngo buhinguhi babwira ati ngo bigiye guhinduka babwira ati ngo bigiye guhinduka ngo yungo oya babwire wongere babwire oya bigiye guhinduka ngo bigiye guhinduka ngo bigiye guhinduka oya ngo bigiye guhinduka nk'uko mubibona rero murabona yuko asinzikaye. Uyu avuka i Nyanza. Kuva asafira murumva ko atamezi menshi yaheze, nimba yagiye mu kwezi kw'icumi, yamaze kw'icumi na rimwe, ukwa cumi na kabiri, ukwa mbere no kwa kabiri. Murumva ko ari amezi ane yonyene gusa, ntaranahera kuko kw'icumi na rimwe, ukwa cumi na kabiri, ukwa mbere no kwa kabiri, ego dufate ko ari ayane, nimba ataciye agwara nko kwa kabiri, niyo mezi yonyene amaze muri Arabia Saudite. Ikigo cyamusafirishije rero bavuga yuko coba kitagikorera aho cakorera, carimutse. Mugabo murumva ko ari ikigo cyamusafirishije, ni ikigo cemewe n'amategeko. Twebwe rero tumaze kubona ibintu nk'ibi turabibereka kugira ngo ntibaze bavinyeho ntibabimenye. Namaze kumenya bene co, nubwo ntashoboye kubavugisha, ndazi ko babibonye. Tugiye kuraba ama reaction bakora mu gufasha uyu muntu canke ko bavunira ibiti mu matwi. Amakuru dufise nuko umudame abigisha ururimi rw'Icarabu yamaze kumenya amakuru, bari babizi ariko ntaco barakora kugira ngo bafashe uyu muntu yahuye n'ibi vyago atahe. Twebwe rero turasaba yuko uyu muntu yotabagwa akataha kuvuzwa, ko barabona ko ameze nabi. Hari abantu babaza ngo no kuvuga ngo murasaba. Ku busanzwe igituma tuvuga turasaba, ibi ni ibintu binarekuwe n'amategeko. Ku busanzwe igituma bamuvuga jensa nk'umuntu abivuga bidomako, mu masezerano burya bahana na leta harimwo ko umuntu ahuye n'ivyago ari muri Arabia Saudite, ikigo cyamurungitseyo aricyo kifata vyose guhera hasi gushika ku mpera, gushika asubire mu Burundi. Habaye ikibazo aca asubira mu Burundi. Baragerageza bakumvikana n'ikigo bamurungikiye canke n'umubose bamurungikiye, hanyuma uwo muntu agasubira mu Burundi. Nimba ari uw'akazi kananiye baramusubiza mu Burundi, nimba ari uw'amagara akitse baramusubiza mu Burundi. Iyo ari ibintu bisaba yuko umukoresha ari we abitunganya, arabitunganya, canke ico kigo co muri Arabia Saudite kikabitunganya. Iki kigo co mu Burundi kiba camurungitse nk'iyi via recruitment company, imenya ukuntu ivugana n'ikindi kigo cya hariya, nimba ari kurihana, nimba ari kubaha uwundi mukozi, nimba ari kurihira uwo mukozi. Ivyo ntibiraba ubugwaye, ntibiraba uri mu ngorane. Iyo ari ibintu bigaragara koko vya bindi wama wumva ngo ni umukozi yisabiye gutaha, haraba amabirira amatike. Mugabo iyo habaye ingorane nk'iyi, aba via recruitment barinumira kugira ngo imisi birahera canke iyo myaka ibiri ihere ntihagire ikintu kibagora. Mugabo mu by'ukuri burya iyo umukozi ahuye n'ingorane kugwara nk'uko turiko turabibona,
iyi shirahamwe yamurungitse nta gihombo ijamwo, nta gihombo na kimwe ijamwo, kuko nimba ari uwundi mukobwa barungika barusubira bakamurungika. Ubu yaramaze amezi 3 amafaranga baramaze kuyahembwa, nta kintu na kimwe bahomba. Iyo ataramara amezi 3 barahomba amafaranga, mugo naho nyene bahomba makeya, kuko baca bavugana kiya kigo ati duhereze uwundi mukozi uvyase, bagaca batora uwundi mukozi bakamurungika. Abakozi bari mu kigo mu kujeyo bariha amafaranga, ni ukuvuga ya mafaranga akora vyose ni umukozi aba yatanze. Hanyuma urya nawe arinze asaba uwundi mukozi nuko yatanze amafaranga kurya mukozi. None mwumva cya kigo kiba kidepashije iki? Uwaje mu kigo yatanze amahera, mu kumurungika hariya uwumukeneye ariko aranamwishuza yarisha amahera, kuko ata amafaranga yarishe nta nikiyo kwishuza iyo shirahamwe. Ibi nimeza ko muvyumva. Sinumva impamvu rero habaho nk'abantu bahura n'ivyago ugasanga biri kubera tera ingorane zirezire gose bariko baranka kubafasha. Uyu wowe rero unya Estera wewe yagwaye mu mutwe. Niyo Mungere Estera avuka i Nyanza, murumva ko yagiye muri Arabia Saudite mu kwezi kw'icumi. Iki kigo kiri ngaha haruguru mu Rubirizi mw'Itenga, batubwiye ko ari inguduganye ngaha kuri Ntumangende. Ubwo murumva ko kitakihakorera, birashoboka ko coba kimukiye ngo mu Carama. Aho cimukiye hose uko biri kose ni ikigo gifise lisanse, leta iraza aho gikorera. Nibaze baragerageza baca bakimura ibintu tutararinda gutabaza kenshi cyane, kuko hari igihe bavunira ibiti mu matwi kandi babonye ko hari umuntu wabo wafise ibibazo bakabibona, hanyuma bakavunira ibiti mu matwi bakinumira. Jewe nzogaruka ngaha mu minsi ndababwira ati yatashe canke ti ca kigo yavya yase kumufasha, aracyagwaye aracyayerera mw'ibarabara. Ibi navyo nyene kumbure tuzogira icyo tubivuze ko bivanye n'inyifato tuzobona izoba yakurikiye inyuma yuko dutanze aya makuru. Mu kurangiza ngo mbashimire amwe mu mashirahamwe yumva akamo. Iyo dushize ibintu ngaha, amashirahamwe 62 yose yo mu Burundi arabibona. Amashirahamwe yahawe uruhusha na leta rwo gusafirisha abantu mu bihugu bitandukanye, cyane cyane ibihugu by'Abarabu, arabibona. Hari abihutira gukemura ibibazo, hari n'abavunira ibiti mu matwi. Turashimira n'urunani rwabo kuko barabashishikariza rimwe na rimwe gutunganiriza umukozi iyo vyagaragaye neza ko ari mu ngorane, twabishize hanze. Urumva ntitwobora kubashimira mu by'ukuri. Mugabo amashirahamwe avunira ibiti mu matwi, aya mashirahamwe leta yakwiye kuzirakosora. Na kare kwanza umukuru w'igihugu yarabivuze ati ishirahamwe lititaho abantu ryarungitse hariya ababijejwe rifatira ingingo. Aha muca muvyumva. Nimba ishirahamwe ridashobora gutunganiriza abakozi ryarungitse mu bihugu runaka vy'Abarabu canke n'ahandi, rikwiye guca ryugagwa canke rigahagarikwa. Nivyo vyiza, nivyo vyiza. Ndazi murababara mvuze gutya, mugabo sije ndayugara. Mweza muratunganiriza abo mwarungitse mu bihugu vy'Abarabu, hanyuma murakora bugarira amashirahamwe. Nimutabikora naho iryo umukuru w'igihugu yavumereye rizoza rakurikizwa. Ntitubipfuriza, ariko muzoze muragerageza gutunganiriza abanyagihugu mu ngorane bafise, hanyuma mubandanye gukora, ariko nabo mubarindiza ingorane, kuko biri mu vyo mwaremereye leta ko bagize ingorane muzobakurikira. Uyu rero wewe biragaragara, murabona ko yigwariye mu mutwe muri iyi minsi. Reka dusabe ko mwoca mutunganya mu minsi, tuzobashimira, tuzovuga ati ryashira hamwe ryakize kubona cya kibazo ricarira gikemura, ati wa muntu Estera yaratashe. Ego tuzogaruka ngaha tubivuge, nkuko tuzobatera ivyatsi nitwabona atacyo mwakoze, kumbure mu kumufasha kugira ngo uyu mugwayi yitahire. Murakoze cyane. Reka nta byinshi navuga, ushimye gushimira abantu bamaduha amakuru, wabatabariza abandi. Mutagiye murabikora gutya ntitwobamenya. Ibi ni vyiza cyane ko muza murabikora, kuko bice bituma ibi bigo vyikebuka, bikabona ko iyo ibintu bigiye hanze bibwirizwa gukemuka. Mugira ibihe vyiza. Nizere ko
umunsi turi tariki 20 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Iyi video nayishize hanze ejo haheze, ariko nizere ko uko biri kose nyuma yo kuronka information hazishira hanze, iki kigo kitaza kuvunira ibiti mu matwi, kiza gutunganiriza uwo murwayi. Murakoze.